reka ndakubwire ikigeragezo cawe kitaraza, igihe ufitaniye ubucuti n'Imana, Imana iguprepara kuko irazi ibigeragezo vyawe vya l'année prochaine. Iyo wayihaye umwanya iremvesisa muri wewe, ikavuga ngo akakana kanje muri mai kazohura n'ikigeragezo, akakana muri mai kazohura n'ikibazo, akakana muri juin kazohura n'ikibazo, reka ndagaprepare. Ikakubita mwinshinge, ikakublenda, nawe ukavugana nayo nk'umusheri nyene utazi ivyo ari vyo, ariko nayo ikagukomeza. Iyo twemerera Imana tukavugana, iyo tuza muri presence y'Imana irapreseda ibigeragezo vyacu, Imana ikaduprepara en fonction y'ejo hacu, ikaduha ijambo rijanye n'ivyo nzokwinjiramwo ejo, ikakuavertisa hostilité iriko irahaguruka, ikaguprepara kuko uravize umwanya wo kwicarana nayo. Abantu b'iki gihe ntibavugana nayo, bashaka kuza kuyirondera bahiye, bagaca baza birukanka, bakabura n'ingene bayiramutsa, bagatangura ngo tugira amahoro mu izina rya Yesu Kristo, urumva ikamera nk'iyoze bikanka. Ega ntiguma ivuga, nivuga uko ushaka, igaca iteba. Mana none ko atacurambwiraga Mana, reka hari amaprobleme Mana, reka hari amaprobleme kuko mutaziranye, ntuzi nuko ivuga mbega aho iravuga, mbega aho irabaho, mbega aho irabuja, mbega Imana yanje irahema, iriho ntavyuzi. Uca wirukanka ugaca ugenda mu bapfumu, ugaca ugenda mu baguterereza amasengesho, ugaca uja kwisuka mu bandi muniombeye nini jiombeye. Ariko kandi nushobora kuimprovisa wigira umusenzi. Ikibazo sico gifise objectif yo kuturokita muri prière, ikituzana muri prière ni inyota dufise n'urukundo dufitaniye n'Imana. Hama Imana turiko turavugana ikaduprepara ku bibazo, reka kurondera kuba recruter kandi reka kurondera kureagisa, kuko Imana yawe iri calme. Uzoza wirukanka ibanzi kurabe igihoze, ucuja kuronderana n'undi muntu yobasenga yemewe. Mbega bashani ndasenga, mbega narumvise hari abantu bagenda nani, narumvise hari abantu bagenda gusenga bambaye amagunira, narabashinga intaye hagati mu ndwi, hari ivyumba vy'amahombo abantu basigaye bambara amagunira, bagafata igunira ry'amakara rya 50 kilo, kiya ry'amakara bakaritabura hejuru, bakambara umutwe bagashiramwo, bagakata amaboko bakambara, ngo abakera basenga bambaye amagunira, bagatangura bagatata. Abakristo babaye basosi. Hari abakristo babona ukibaza ko winjiye mu nzu y'umupfumo, kuko abantu nta conversation bigeze badevelopa n'Imana, barondera utundi tuntu bomekamwo kugira ngo bigire poids. Ariko iyo usanzwe uzinanye n'Imana, uramenya ko icagezwe casohotse, ugaca wugurura amadirisha, ukaraba Yerusalemu, ukavuga ati Mana, igihe bikomeye nico gendaza nkakuraba nkavuga nti Mana, aha hantu harumye, aha hantu hari aride, aha hantu haragadutse, aha hantu nta buzima, ariko Mana umutima wanje uragushaka, umushaha wanje uragushaka, umubiri wanje uragukeneye. Baza bakagusanga aho bakaguterura wacafujwe canke wogejwe n'Imana, sinzi ukuntu bavyita ko wivurunze muri yo.